Nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini ku biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye. Ndaguye kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye. Wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu ntara mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Namakuru tuza kugaruka ku nkuru yari kuba iriko iravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, aho inkuru yari itezwe n'abarundi bose ari uko kuri uyu munsi igenekerezo ya 20 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 nta muntu n'umwe yari kuba yapfuye. Bamwe bati ese uribaza ko ata munsi wohera umuntu adapfuye? Ibi byose bikaba vyaturutse ku majambo Prophète Modeste ubwiwe yivugiye, aho yavuze ko kuri uyu munsi genekerezo ya 20 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 nta muntu n'umwe aza gupfa mu gihugu cose canke se hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi w'umurundi. Ni mu gihe bamwe babonye bavuze bati Modeste noneho vyabuze, yahinduye ngo mwamutahuye nabi, yavuze ko ari umunsi wo kudapfa kubavyizeye. Aha rero yahinyanyuye, ariko na nubu nimba abarundi ngo nimba koko Uburundi ari igihugu kigengwa n'amategeko, Prophète Modeste ngo yarakwiye kurara mu gasho nk'uko biriko biravugwa n'abantu batandukanye. Si umuntu umwe gusa yabigize ico bivuga kuko no mu nkuru ya mbere nabashikirije nabwiye ivyo Pastori Isidore Mbayahaga ubwe yivugiye. Mbayahaga acumva aya majambo we yagize ati ivyo bintu mubisuzume. Aha niho Mbayahaga yaciye asaba abarundi bose gucunga mu buruhukiro bwose bw'igihugu ko uyu munsi ata muntu n'umwe aza kujanwayo. Mbayahaga ni nabwo yagize ko asoma amajambo yibutsa ko umuvugishwa azovuga ibintu ntibishika azoba atatumwe n'Imana, ahubwo ko azoba ari umubeshi. Muri aka kanya rero niyo nkuru iriko iraganirwa ko hirya no hino mu gihugu, yoba mu barundi baherereye mu makungu ndetse n'abari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati wa muntu aho guhagarika impfu nkeka ko yazihamagaye, ahubwo ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzocikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Mu gihe rero uwitwa Prophète Modeste yari yatangaje ko yavuganye n'Imana ko uno munsi genekerezo ya 20 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ata muntu n'umwe aza gupfa mu Burundi. Hari benshi baguma bandika n'agahinda kenshi ko babuza babo canke abagenzi babo. Aba bakandika bashavuriye cane Prophète Modeste ngo yabatamvye ku muvyimba. Twibutse ko kuva Modeste avuze ayo majambo uwitwa Apotre Isidore Mbayahaga nawe yari yatangaje ko ivyo bintu ari ukubisuzuma neza. We yabonetse atemera ibivugwa na Modeste. Bamwe bati iriganwa rya Modeste na Mbayahaga ryasa n'iryatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019, mu mwaka kugira aryohera ubutegetsi bwa Nkurunziza bwavuga ko bukorana n'Imana. Ngo Mbayahaga yari yatangaje ko mu gwinserukira igihugu w'u Burundi intamba mu rugamba wari ugiye kurya bwa mitsima imirwi y'ibindi bihugu muri Kani umwaka w'ibihumbi 2019 yabera mu Misiri. Budakera kabiri rero aha naho Modeste yaramubeshuje, atangaza ko abakinyi batamuhaye icicumi c'amafaranga yose bazoronka atagitsindo na kimwe intamba mu rugamba zari zigiye kwinjiza. Umwaka intamba mu rugamba zatashe uko zagiye ntizinjije igitsindo na kimwe. Nkuko tubisoma ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe yagize ati ibi binyoma birakwiye guhagarara. Pacifique uti kuva haje intwaro igendera mu kinyoma ngo yashize imbere Imana, ariko ikarangwa no kwica no kwiba, abafunga kiwani baragwiriye mu Burundi bakaza biyita abakozi b'Imana. Nkurunziza akiza mu butegetsi ngo abavugishwa barakurakuranwa mu Burundi. Bamwe batwemeza ko ifaranga ry'u Burundi rizosuma amafaranga nka yose mu isi mu ntwaro ya Nkurunziza. None Nkurunziza yagiye aciye inzira yingana ifaranga ry'u Burundi rihonobera. Hari abandi bamwumvisha ko kwica abantu ari inzira Imana yamuciriye.
uwitwa Apotre Isidore Mbayahaga yigeze gutangaza icese ko hariwe Imana yamubikiye mu ijuru ryo gutera abatavuga rumwe nawe, aho yavuga ko iryo buye ryasigajwe mu yandi yari yakoreshejwe mu ntambara yo muri Isiraheli. Ni mu gihe kandi hari uyundi yitwa Persile Mwidogo yavugiye mu nama nshingamateka ko Imana yamuhishuriye ko ata undi mukuru w'igihugu azigera asubira kubaho mu Burundi keretse Petero Nkurunziza. Atanu umwaka weze rero Nkurunziza yari yapfuye. Hari uwitwa Apotre Jean Paul Manirakiza, uyu we yubahutse kuvuga ko umukozi w'Imana wese mu Burundi akoresha amavuta ya Nkurunziza n'ibindi vyinshi. Bamwe muri abo basavyi hari abamenye kwegereza Perezida Ndayishimiye, naho we ari umukatolika ngo nticabujije ko babandanya kumuhishurira ibintazi kuko vyari kuri Nkurunziza. Ngubu bagezaho bamwumvisha ko Edeni yanditswe muri Bibiliya yari mu Burundi, nkuko tubisanga ku rubuga rwa Pacifique Nahazwe, kandi nanone bamwumvishe ko ubwato bwa Noa bwubakiwe mu Burundi n'ibindi vyinshi bitagira umutwe n'amaguru. Hari abandi bari abasenzi ba Nkurunziza ubu basa n'abazimye, hari n'abari bagiye ku ruhande rwa General Bunyoni ubu nabo batorohewe. Bamwe muri bo bari bamwumvishe ko agiye kuba umukuru w'igihugu, aho umukenyezi wa Bunyoni yavuga ko yahishuriwe ko agiye kuduga hejuru kurusha, ngo ntiyabeshe, hariho ababimubwiye kenshi cyane. Iruhande yabo bangushi rero ngo bazi guhendahenda abategetsi bakabafasha kuzirika igihugu cyose ku katsi ngo bakorana n'Imana, hari abandi nabo bihaye kuvuga ibitangaza bitazwi iyo bizanana, nguri abavuga ko bimitswe kuba bami ba Isiraheli ya kabiri yitwa Burundi. Nguri nk'ibi vyuyu yarayemeje ko atamuntu numwe aza gupfa mu Burundi n'ibindi tutodondagura. Hari imiryango yinjira mu vyago rero bikomeye kubera ububeshi bwabo bangushi, ugasanga bamwe badandaje utwabo twose bahereza bitwa ko berekwa ari uri bataco bagishoboye gukora batabanje kubaza uwerekwa. Nguri ingingo zisamburwa n'abo babeshi, urabagwaye bativuza bagapfira mu vyumba vy'amasengesho, hari kandi n'abamaze imyaka barindira amaviza n'ibindi. Pacifique we agasozera agira ati gusenga ni vyiza, kwizera Imana ni vyiza, kandi n'abakozi b'Imana b'ukuri bariho, ariko abantu barakwiriye guca ubwenge bakanka kwemera ibintazi. Birabaje kubona abangushi baragezaho Imana bayita umufana w'imigwi y'umupira w'amaguru. Ibi binyoma vyarenze urugero mu Burundi, harakenewe ko haza urutonde mu gihugu. Ngo mu kurindira rero ntituzi ko hazoba igihe ca penalty naco hagati ya Modeste ndetse na Isidore Mbayahaga, ngo ubu baranganya amanota. Ngubu rero ubutumwa Pacifique Nahazwe ahejeje gushikiriza ni mu gihe benshi kandi bariko baravuga ko uyu Prophète Modeste koko yihenze cyane majambo yavuze, ahubwo akaba ariko arakina ku muvyimba imwe mu miryango yabuze ababo. Ni mu gihe mu ntara ya Murantunge, ni mu gihe Imaramvya benshi bibazaho Pascal Nshimirimana yo bari. Abaryango ba Pascal Nshimirimana umukozi w'ishiramwe Brarudi bavuga ko babuze uwabo mu buryo butumvikana. Abanyuma bakaba baheruka kubona Pascal Nshimirimana atamurugi we ku munsi wa kane genekerezo wa 17 gituguti umwaka w'ibihumbi 2024 mw'ijoro, kandi ngo yarashitse mu rugo ariko bukeye nta wasubiriye kumubona. Ikibazo rero nico kumenya ko yanyurujwe mw'ijoro akuwe mu nzu iwe canke ko yoba yaranyurujwe mu gatondo bukeye. Uti rero uyu Pascal Nshimirimana we yoba arinde. Pascal Nshimirimana yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 ku mutumba wa Kaburantwa muri komine Buganda wo mu ntara Cibitoke. Uyu akaba asanzwe ari umukozi w'ishiramwe Brarudi i Bujumbura, arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana batanu. Ariko haraciye amezi batandukanye n'umukenyezi wiwe. Umugabo yagumye mu rugo rwiwe ruri mu Maramvya muri komine Mutimbuzi, transversale ya 15 3e avenue nimero 115. Umugore we ngo yagiye kwibana kandi niwe yari kumwe abiwe bavuga ko Pascal Nshimirimana atamugambwe n'umwe arimwo canke ikintu ca politike. Muti rero iburwa irengero ryiwe ryagenze gute? Abe bakavuga ko ku munsi wa kane igenekerezo y'17 gituguti umwaka w'ibihumbi 2024 isaha 8 y'umurango, Pascal yavuye ku kazi acaja guteramana n'abagenzi mu Maramvya transversale ya 15 mu kabare kazwi bita kwa Blaise. Blaise akaba asanzwe ari murama wa Pascal.
rero hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'ijoro Pascal yaratashe, umukozi aramwugururira arinjiza imodoka mu rupangu hama araruhuka kuko yazindutse ku kazi isaha 12 z'agatondo. Bukeye rero ku kazi bararindiriye ko atonda barabura, baranamutelefonye kugira bamubwire ko imodoka itora abakozi ije, basanga telefoni yiwe yarazimije. Baciye ku bagenzi biwe nabo nyene baramubura kuri telefone. Amakuru twahawe nabiwe akavuga ko Bralirwa yahavuye irungika umuopeji wayo gutohoza. Imodoka yiwe rero bayisanze mu rupangu, ariko Pascal Nshimirimana atari yari. Umuryango w'urupangu uba wari wuguruye, ariko umukozi atari yari. Amasoko amwe akavuga ko uwo mukozi yoba yaragiye kuboneka isaha 8, akavuga ko we yari yagiye mu gisagara ca Bujumbura kuraba umugenzi mu gatondo isaha 2, akemeza ko yasize sebuja aryamye. Ikibazo nyamukuru rero kikaba ari cyo kumenya umwanya Pascal Nshimirimana yanyururijwemwo. Kuba imodoka yarasigaye muhira ngo ni ikimenyetso ko ashobora kuba atagiye ku bushake bwiwe, ahubwo hari abamutwaye. Kandi nanone ngo kuba mu gatondo ka kare telefone yiwe yari izimije, ngo naco kikaba ikindi kimenyetso ivyamushikiye bishobora kuba vyarabaye mw'ijoro amaze gutaha. Abamutabariza rero bakaba bifuza kuronka umuco, ndetse n'umuryango wiwe ukaba bifuza kumenya ivyoba vyarashikiriye uwabo. Ni mu gihe kandi hari indi nkuru ivugwa y'ipfungwa rya Leonce Sinzinkayo mw'iperereza. Bamwe bati niki catumye apfungwa. Uyu Leonce Sinzinkayo azwi nk'uwigeze kurongora igisagara ca Bujumbura mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1994. Inyuma yaho yagumye ahabwa andi mabanga atandukanye mu gihugu. Kugenekerezo rero ya 29 ukwezi k'umunani uyu mwaka niho yafatwa n'abakozi b'iperereza bamukuye ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Bakaba baraciye bamupfungira ku biro bikuru vy'iperereza, ari naho agipfungiwe uno munsi. Amatohoza yakozwe twashoboye kumenya ko Leonce ariko abazwa amanyanga yabaye mu isoko ya logiciel Open PRH ihemba abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Mu mwaka w'2008 niho iyo soko yaje ku mugaragaro, ivyo bita appel d'offre international, kugira amashirahamwe bifitiye ubushobozi atangure guhiganwa. Iyo soko yari hagaze amafaranga y'amadolari imiliyoni 26 nkuko bigaragarira ku mpapuro twaronse muri aya matohoza. Iyo logiciel yaranzwemwo ibinyegezwa vyinshi, kuko gushika uno munsi iyo logiciel irimwo utunenge twinshi. Iyo soko rero yaciye ihabwa ishyirahamwe ry'abanyamahanga bava mu gihugu ca Tunisia ryitwa SMAC, Société d'Informatique de Management et de Communication. Igihe rero higwa canke hatangwa iyo soko, Leonce Sinzinkayo niyo yatwara umugambi witwa PAGE, Projet d'appui à la gestion économique. Uyu umugambi niwo warujejwe gukurikirana ikorwa n'ishigwa mu ngiro, harimo gusuzuma ibijanye n'iyo logiciel yarije guhemba abakozi. Mu mwaka rero w'2011 niho Leonce Sinzinkayo yatera umukono ku rupapuro attestation de préférence rwemeza ko iryo shirahamwe SMAC ryaranguye neza ico gikorwa cyo gutunganya ya logiciel Open PRH. Leonce yaciye yandika agira ati SMAC yararanguye neza igikorwa yahawe, PAGE irashimishwa cyane n'ico gikorwa. Ivyo bikaba biri muri urwo rupapuro twashoboye kuronka. Aho mw'iperereza rero Leonce ariko arabazwa ibijanye n'ayo manyanga, kubera ikiyemeje ko logiciel ikora neza kandi hari vyinshi bibura mu gihe we yari coordinateur. Ikibabaje kandi uwo mutama imyaka 70 ahapfungiwe nta numwe arekuriwe kumukubita ijisho mu gihe ari mu zabukuru afise n'indwara zimubangamiye. Mu nyuma nk'uko benshi bavyibuka, iyo logiciel imaze kuvuga ko ibitari bike, vyinshi muri iyo logiciel ntibikora nk'uko vyari vyateguwe. Hari ibintu vyinshi bitarimwo. Iyo logiciel yama yaraparanganye, abakozi ba leta bacererwa guhembwa, bamwe bagahembwa amafaranga y'umurengera, vyose bitumwe n'amanyanga yaranze iyo logiciel. Nyuma yo kugaragara rero ko iyo logiciel irimwo amanyanga menshi, niho bamwe mu bari bafise uruhara mu itunganywa ryayo no kuyikurikirana batangura gufatwa. Aho twibutsa nka Bigirimana Jean Claude Stanley yahoze arongoye igisata ca CTI, apfungiwe aho mw'iperereza kuva mu kwezi kw'indwi. Hakazamwo Baritazari Batungwa nayo yahoze arongoye igisata ca CTI imyaka 12 imbere yo gukukuruka mu mwaka w'2022. Nawe nyene yarafashwe muri uko kwezi kw'indwi nkuko twabicishije ngaha. Abo bose rero uko ari babiri bakaba bamaze amezi 3 aho mu biro bikuru vy'iperereza. Uyu Leonce Sinzinkayo rero
yabaye wa gatatu afatwa muri ayo manyanga avugwa mu itunganywa ryo logiciel. Ariko naho abo bantu bariko bafatwa hari inkuru yari yatanzwe beruka yari yavuze ko hari abandi bategetsi bategetswe gufatwa bakoze amanyanga adasanzwe mu busuma bwagumye bubera mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ivyo tukaba tuzobigaruka ko mu nkuru tukiriko turabategurira. Bamwe bati none iyo logiciel yategetswe gukora gute? Ni ivyahe vyategezwa kujamwo bitagiyemwo? Ese kubera iki abari bajejwe kubikurikirana bemeje ko bikora neza kandi bitariko bikora? Ese ni izahe nyungu bari babifisemwo? Ibyo byose tukazobigaruka ko mu yandi makuru yacu tubageza ko ibindi amatoza yacu azoba yashitseko. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.